twongeye kubaramutsa mwese mukurikirana radio Uhuru twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro c'amagara meza kuri twese. Ni kiganiro rero gikunda guca kwi radio ku munsi wa gatanu no ku munsi wa mbere. Rero ikaze kuri mwese. Nkuko musanzwe mumenyereye kino kiganiro c'amagara meza kuri twese, turagenda tukavugira hamwe canke tukarabira hamwe kuvyerekeranye n'ibifungurwa, tukarabira hamwe ivyerekeranye n'ibinyobwa cyane cyane icyayi n'ibindi byose vyotuma umuntu agirirwa neza, ukuyemwo imiti yo kwa muganga, imiti iba yamaze guhingurwa. Twe rero dukunda kubabwira ibigifise kamere yavyo bitiriwe birahingurwa, kuko ibitari bike muri byose tuvuga rimwe barabihingura bigaca biza mu rundi rwego. Arico gituma tubabwira yuko kubifata bitarahingurwa biba ari vyiza gusumba byarahinguwe, kuko bihinguwe nk'iyo biko birahingurwa hariho bimwe mu myambiro canke ibyo bita mu gifaransa ama produits chimiques. Ivyo rero bituma babihingura bigahinduka bikaba mu macupa, ukumva vyahinduye uko byari bimeze, biraryoshe, biri mu ducupa bigizene. Bijya babihinguza, bijya bakoresha mu kubihindura, nivyo bigaruka mu mubiri w'umuntu bikamwankiriza. Ego no musi rero turababwira ku camwa camenyekanye ku isi yose. Ico camwa rero gishobora kuvura, gusukura ibintu, kwica microbe, kikanavamwo n'ibintu byo kwisiga, amavuta. Urashobora kandi no kukirya, kunwa umutobe waco, canke kugikuramwo n'amavuta y'ingirakamaro. Kirabereye ijisho uri kukiraba, ntabwo ari kibi, ugisanga kandi ku isi yose kandi ntikizimvye. N'ubu nyene ushobora gusanga ku meza yawe kihari, canke mu gikoni, canke mu ikanete yawe. Ushobora no kuba ugifise ntunabimenye yuko gifise akamaro, kwa kungene usanga ari camwa ceze ugasanga cagiye kirabenjera ku biti, bimwe byarakorotse ibindi byagize hakubishora. Erega hari abantu benshi usanga babifise mu ngo zabo, hakubiha abandi bantu canke bakabiranguza ngo babishore, bashima kubigumiza ngaho bigaca bikoroka hasi, hanyuma bakabita muri pubere, ntibamenye ko mu isoko naho biba bizimvye. Ico naco sikindi ni indimu. Indimu nkuko twagiye tuvuga ko ivura, igasukura ibintu, ikica microbe, ikanavamwo n'ibintu byo kwisiga n'ibyo kunwa. Niyo rero tugiye kurabiramwo uno munsi. Wiyumvira ko none indimu zakomotse he? Iyo tugiye kubaronderera akamaro k'ibintu, rimwe turabikura kuri internet. Ego kandi murabizi ko tugenda tuvyiga no kwishuri mu vyamwa, hakabamwo n'imicungwe, imipapayi n'ibindi. Bimwe ukunda gusanga harimwo ivyamwa n'ibifungurwa vyiremye, n'ivy'inyama canke bigiye vyirema muri ya migwi itatu: ntanganguvu, ndema mubiri na ngaburo. Ibi rero bigenda birimwo. Wiyumvira ko none indimu zakomotse he? Icambere rero tugushaka kubabwira iyo indimu yagiye ikomoka, kugira mwumve yuko indimu ntabwo yagiye ikomoka mu Burundi. Mu Burundi bakunda kutubwira yuko hagiye hakomoka ibijumbu, noneho byagiye nyene vyimeza, ivyimeza inkere. Mugumenye ko hariho inkere z'ikizungu zitakomoka mu Burundi. Rero kuvyerekeranye n'amamuko y'indimu, indimu zamuka mu bihugu vya Aziya. Mu bihugu vya Aziya haba harimwo Uburusiya, hakaba harimwo biriya vy'Ubuhindi, hakabamwo za Afghanistan n'ibindi. Ni muri kontina canke umugabane wa Aziya. Nico gituma bakubwira ngo ni hariya mu buseruko
bwa Aziya. Rero si Aziya yose, ikintu cyose kigira ahantu cakomotse. Cyo kimwe n'abantu, nta muntu uzobona agenda mw'ibarabara atagira aho yavutse. N'ibiterwa rero baravuga bati ibi biterwa twatanguye kubibona muri iki gihugu, hanyuma bakaca bagenda baratwara imivyaro. Nico gituma uzokumva imivyaro y'ibiraya, y'ibigori bimeze neza muri ico gihe bigezweho, baraheza bakabikwirakwiza hose. Nico gituma rero indimu zavuye muri Aziya zikadushikira mu Burundi, burya bagiye barazizana, akavuga ati kino kintu cyo tugirira akamaro, reka ntwara imbuto zacu nze kuraba yuko comera iwacu. Rero indimu hariya mu bihugu vya Aziya byaja bigenda birakwiragira buke buke mu burengero, mu karere ka Mediterane. Ibiti vy'indimu rero birakunda ahantu hashushe, ni Bujumbura muramaze kubibona, canke hakanye canke hagereranye. Akaba arico gituma bigwiriye mu gihugu ca Argentine, bikagwira mu gihugu c'Ubutaliyano, bikanagwira muri Mexique na Espagne, mbere no mu mihingo imwe na Afrika na Aziya yose. Bivanye rero n'ubwoko bwaco, indimu muramaze kubona yuko hariho ubwoko bw'indimu usanga ari nini zikagira urushishwa runiniya cane, ariko indani ugasanga umenga wakuye kwigishishwa, ugasanga umenga ni ntoya. Ega n'ipapayi nuko zimeze, hari ipapayi binini na ntoya. N'imicungwe uzurabe, imicungwe y'ikizungu nayo nyene usanga ifise igishishwa kininiya, n'ifise agashishwa gatoya ugasanga iraryoshe cane. N'imicungwe minini wayirya kumva umenga irabishe, benshi bagaca bakubwira ko ari ikizungu. Rero n'indimu, hariho indimu usanga ari ntonto mugabo ukanyuye amazi ayirimo ugasanga ni menshi, ugasanga ni kininiya ariko amazi yaco ni make, canke ugasanga irabishe. Cyo kimwe nuko ushobora kumva ivoka ukumva rirabishe, n'irindi nyene wumva riryoshe, ryarindi bakubwira ngo ni bleba, babandi bagenda batembereza mu masite bakubwira ngo ni bleba. Rero n'intuzeye nibi vy'indimu nico kimwe, hariho indimu zitandukanye, n'ubwoko bw'indimu butandukanye bivanye n'ubwo bwoko bwayo. Rero uko kuntu giteye, birashoboka yuko hariho ubwoko bwo kuva hagati y'ubwoko 200 kugera ku bwoko 1500. Indimu rero zirimwa zama mu biringo kandi bitandukanye. Nta na hamwe utazobona indimu, nta gihe na kimwe utazobona indimu. Rero no kuvuga ntizamira rimwe, ariko nazo nyene zirafise igihe cyo kwama, aho usanga mu isoko zabaye nyinshi, bamwe bakazigumiza ku biti vyazo. Kubera iki? Kubera bavuga ngo nta mahera tworonka tuzishoye, nka kwa kundi higera kuba ibijumbu cyane umwaka umwe bakawita ingorane. Abenshi rero iyo indimu zeze ari nyinshi bakazita ingorane, bakazigumiza ku biti, ugasanga zagiye zirakoroka. Rero zifise ubwoko bwinshi, murumva yuko ari ubwoko hagati y'200 n'ubwoko 1500. Wumve yuko hanze hari ubwoko bwinshi bw'indimu wewe utarabona. Kandi hanze sinzi ko murabona bene iyi miti iva hanze, ukaza wumva ngo hari ivyamwa bya za grenadine, canke ugasanga bijya bakuramwo umuvinyu, amaraisin, ugasanga mu Burundi ntazihari. Ugasanga na apple zazindi zizimvye, pome ugasanga mu Burundi ntazihari, kuko pome iyo abazihari, pome ntiyo 3000 canke 3500 canke kuduga. Ugasanga hariho ibindi biterwa hariya muri Aziya, mu Bushinwa n'ahandi bitarigera bishika mu Burundi. Mu Burundi rero hasanzwe hari isimera, mugabo hari ibiterwa bimwe bataraza kugerageza mu Burundi. Zasabwa rero yuko muri ministeri jejwe iby'uburimyi n'ubworozi yuko bogerageza ibiterwa bishasha
bikatugirira akamaro kuko hari ibiterwa ubona yuko mu ndimo zimwe zimwe usanga umenga byaragiye biraharuruka guharara nk'ibigori hari ahantu bitakiba mugabo uhazanye nk'indimu yamuka mu Butaliyano itahora iba ngaha bakazana ubundi bwoko bw'indimu cyangwa ubundi bwoko bw'amapapayi butarashika bwo kubera butaba burahamenyera burahaba mugabo bwahora buhaba bugaharuruka cyo kimwe n'ibiraya muramaze kumva yuko umuceri nawo nyene baguma bazana mushasha kuko uwa kera uba wamaze kuhamenyera hatakimera gutyo ariko bakagerageza bishasha duherere no ku ndimu zo mu Butaliyano naho bavuga yuko izo ndimu zaho zari nyinshi mugabo benshi bakagira impari yuko abaroma bakera boba barazirima ariko hari n'inyandiko zagenda zerekana ko abaroma bari bazi iki giti c'icamwa c'indimu mugabo murumva ko muri Aziya ariho bakizi ubwa mbere mugabo abaroma nabo bakavuga bati iki twari tukizi kuva kare ivyo rero izo nyandiko zikaca zerekana ko abaroma nabo nyene bari bazi ko ico giti ico camwa cari kihari canke bakavuga yuko hariho ikindi camwa gisa n'indimu bivanye na bwa bwoko wumva bw'indimu hariho igihe ucumenga sindimu ukabona mu Burundi ndamaze kubona ubundi bwoko bw'ivyema ibiyoba byamira hejuru kikaba igiti mugo kumva ngo ni icema c'ikizungu rero naha rero mu Butaliyano izi ndimu ubwoko bw'indimu bwahabaye kuva kera bavuga ko bushobora kuba bwaro bw'indimu mugabo idasa nizo zo muri Aziya ariko rero abahinga kabuhariwe baremera ko abaroma nabo nyene bari bazi indimu kuva kare kubera iki rero bari babimenye ni kubera ibicapo byo mu mpome ku mpome hajya inyuma no ku bindi bintu by'ibibumbano byabo babisanga ko indimu ego akarorero kamwe ni igicapo batoye mu bisigarira by'inyubakwa imwe ahari hitwa Pompeii yataziriwe mu buryo bubereye ngo iyo nzu yari y'ivyamwa mu nzu y'ivyamwa rero inyuma ku ruhome rwayo bari barashize ko igicapo c'iyo ndimu kubera rero ko yari isharijwe n'ibicapo rero biriko ibiterwa bitandukanye harimo n'ico giti c'indimu byarashoboka rero ko ico gihe cabonwa ico giterwa c'indimu ko ari igiti cavuye mu mahanga n'ubundi birashoboka ko cakoreshwa gusa mu by'ubuvuzi ntawuzi ko rero byari byoroshe kurima indimu canke ko zari zikwiragiye hose hariho izinga rya Siciliya ariryo bita Sicile ryari rya mbere mu kwimbura rero ivyamwa byo mu bwoko bw'imicungwe ushizemwo n'indimu sinzi uko bimeze kubera iki rero ryaho ryamara n'igihe gito kandi hakanashuha cyane uruhara rw'indimu uruhara ntigwari rukaze cyane canke ngo hashuhe canke ngo hakanye ariko indimu zarahaba nta ngorane zihafise mugabo hariho n'utundi turere barimamwo indimu nziza cyane mu nkengera y'ikiyaga ca Siciliya mu bumanuko bwa Naples naho nyene ni mu Butaliyano muri turiya duce nyene hariho igisagara citwa Sorrento mu bumanuko bwaco naho hakaba hari akarere kagutse cyane k'inkengera y'amafi yitwa inkengera yitwa Amalfi rero icyo gihe hakaba hareha n'ibirometero birenga 40 mu duce kuko hari yahagizwe n'utuntu menga n'utuzinga buke tugenda turinjira mu mazi kuri iyo nkengera
hinyegeje udusakara twishi turyoheye ijisho no kubona nka amalfi, positano na vietri na surmare n'utundi. Izo ndimu rero bimbura ku nkengera ya Sorrento na amalfi zaba ziriko ikimenyetso cerekana ko zarimwe ngaho nyene, nka kwa kungene nk'inzoga ziva mu Burundi canke tujya tuyoga duto duto usanga aho bagakoreye nk'ubari nko mu Kayanza bandika ko mu Kayanza nyene, bagaca bavuga n'icayi cyo mu Burundi gishotse hanze barabona yuko canditse ko made in Burundi, hanyuma bakanwa bakumva icayi cyo mu Burundi ko kimeze neza. Rero nizo ndimu zaho hantu muri Amalfi, Sorrento nabo iyo bazikoze bagenda bandika ko aho bazikoreye gutyo, rero bikagenda neza. Birabereye kubona abantu kandi baho bishimira izo ndimu kuko bazirimana n'ubuhinga ku mikobeko, ugasanga bisa neza ku misozi nka kwa kungene ubona icayi cyo ku cyaha mu Mugamba, ngene usanga biteye neza ku murongo, ugasanga bisa neza. Aho rero zironka akazuba, zaraca zama n'indimu zimota neza bikagenda neza, ugakuramwo umutobe mwinshi kandi uryoshe. Igiti c'indimu ntigisaba ikibanza kinini, uzuraba uteye mw'ikona ryo mu rupangu biroroshe, nta n'imizi yadanjeye irenga kure ihari, indimu zirasanzwe kabisa. Nico gituma buri wese yozitera kandi nta na kimwe zankiriza. Mbere no mwibaraza ahantu nyene hasanzwe, ruguru bakunda kuvuga ahantu iruhande y'iteme, ahantu bakunda kuba bashira utuntu tw'imborera gutyo, indimu zirahakunda nazo zigakurikirana umunyota mwiza uburi ahantu hafi y'ahantu ushira amase zuravumbura ahantu ara y'ibitungwa canke ahantu ugenda urata ibishishwa by'ibi wagiye urakoresha. Rero hariho ibiti vy'indimu bito bito abantu bashobora no gutera muri vya bikono by'amashurwe, ivyo vyose bigaca biba n'ibisharizo. Erega bikunda ahantu hari akazuba, hatari umuyaga w'ikirenga mwinshi kandi ahantu hakunda kuba hasusurutse nyiruhande y'uruhome. Ariko rero igihe ubushuhe bugabanutse cyane nko mu rushana nk'akarorero, biraba byiza ko umuntu abifutse canke akongera akabishira no mu nzu. Turiko turababwira ku vyerekeranye n'ababa baziteye muri bya bikono bateramwo amashurwe. Indimu rero burya ntibayikundira akanovera gusa, indimu ifise umunyu wayo canke amavuta yayo canke isukari yayo, niko no bivuga. Indimu ntisaba yuko ushira ku munyu canke ngo uzana amavuta iki, amazi yawo arikwije. Cyo kimwe n'ibindi bifungurwa, imyembe, amavoka iki, byose nturinda urarondera ngo ngomba gushiramo amavuta ngo nkarange. Oya, niho igiterwa c'indimu kikwerekera yuko gikaze. Wowe ukunda gukoresha indimu gute? Uyinwa gute, uyikoresha gute wewe? Hari abashira rero agapande kayo mu gikombe c'amazi, bamaze kubona mu mahoteli atandukanye, canke bakakiga igipande cayo bakakizana mu bifungurwa, haba mu masarade canke mu bifungurwa bisanzwe. Wewe ugakaraba neza, ugaca wakiruka jojotereza ku njya hejuru, ugaca wihereza, usanga indimu ari gitangaza. Abandi nabo bagakoresha igishishwa cayo canke amama y'irya mutobe wayo makeyi mu gutegura gato. Murazumva zazindi zishushe ku anniversaire y'Ibujumbura n'ahandi, nibaza nuko bimeze. Ico gihe murumva rero ko bica bimera neza. Woshobora no kuzikanya kugira uronke n'umutobe. Hirya no hino ku isi abategetsi bama bibangikanije indimu
bakayikoresha byinshi mu bijyanye no gukingira, mu bijyanye no gukinjikana ko. Ariko none wowe umaze gukoresha umutobe wayo mu kwica mikorobe, cyangwa umutobe wayo wikoresha mu kunwa cyangwa mu gukuramwo ibirabagu. Kenshi ibirabagu ku mpuzu, hari abakoresha igipande c'indimu mu gutsirita ku kibaho bakatirako ibintu kugira ngo babanze boze utudorofiya, kuko indimu zirica utuntu tw'udukoko tuba turi ahantu. Aricyo gituma bayikoresha igipande c'indimu mu gutsirita ku kibaho, ca kibaho barapirako amaepinare, bakarapirako amapoaro, bakarapirako amakaroti. Ico gihe urabikora kugira ngo ivyo bintu vy'ibiribwa ntibize bizananye n'utuntu tw'imikorobe. Uca wumva ko indimu zica imikorobe myinshi. Hari n'abakoresha umutobe w'indimu uvanze n'akagafu kera bakita bicarbonate de soude mu gukura ibirabagu ku mpuzu canke ku menyo. Amenyo handi usanga amenyo yagiye ko ibintu by'umuhondo, kenshi bakunda kuvyita plaque irindi zina ndagibagiye, ariko ni plaque bijya bintu bigenda vyihoma ku menyo bisa na jaune. Canke ukabikoresha mu koza ico bita lavabo ni hajya bogereza ibintu bariko boza amasahani, ni hamwe batekera muri cuisiniere nako, canke muri cuisine, ni muri cuisine, kuko cuisiniere najya amashiga batekako, ariko indani kiya cumba cyose ni cuisine. Rero cuisine ibifise ahantu bogereza ibintu hari na robine, niho rero bita lavabo. Iyo lavabo murazi ko icafura ibintu vy'ibivutavuta hari nk'amamesa canke ibindi bintu bigenda biracafuza gake. Ico gihe uca wakira indimu ugacucanga n'iyo bicarbonate de soude. Ico gihe bicanze icuma ku cuma, ico bita fer, ibi vy'imyango ibiki basha ushizeko burya budorofiya burava ko cyane burya bugenda bumata ko mu gifaransa babwita huye ingese. Ingese rero ico gihe hari n'abakoresha umutobe w'indimu uvanze n'akagafu twabibabwiye. Aho rero gukoresha wa muti witwa eau de javel baca bakoresha iyo ndimu na bicarbonate, kandi bicarbonate irazimbutse, ariko eau de javel irazimbye. Uca wumva ko wohitamwo gukoresha bicarbonate gushirako iyo ndimu kuko byose biroza. Eau de javel nayo tuyimenyere ku mpuzu bakoresha ku by'ibirabagu by'impuzu, bya bindi usanga bitavako nk'ibikami by'ibitoki, amaraso murazi iyo wacitaye canke ukavirirana amaraso yaretse akamara iminsi ku mpuzu emwe acahoma neza. Mugabo iyo wakomeretse canke wagizene ugaca wakira ya bicarbonate, cyo kimwe na eau de javel. Twabwiye eau de javel iyo irazimbye, ariko bicarbonate na n'indimu birasanzwe, ugaca ukoresha byose bikora kumwe, bigakura rero ibyo birabagu bikagenda neza. Biranavuga ko umuntu ashobora no kurwanya akamoto kabi k'ahantu runaka, ashize igipande c'indimu muri frigo canke mu mashini yoza ivyombo, akazohora zaratsiritako. Indimu rero ikaba ifise acide ikoreshwa iyo acide ikaba ikoreshwa mu gukingira ibifungurwa n'ibinyobwa kugira ngo ntigipfe igifungurwa canke ibinyobwa, kugira ntibipfe n'ingoga, no mu gutuma bigira akanovera gakata. Murazi ko indimu iyo uri kurayirya kurya nyene uyirya, urumva mu kanwa kwigende irasiga utuntu ku menyo ukuntu. Noneho urabigerageza wumva ingene wumva ikata ikaze.
kaya kantu rero karimo izo aside zikoreshwa mu gukingira n'ibifungurwa. Hanyuma rero agashishwa k'indimu kera bena kirya gishishwa c'inyuma biravamwo ico bita pectine. Iyo pectine abahingura imfungurwa barayikoresha kugira ngo ivyo bahingura binywane neza canke binure. Vyongeye kandi hariho n'amavuta ava mu gishishwa c'indimu akaba akoreshwa mu guhingura ibifungurwa. Imiti hakaba n'imiti nyene ikoreshwa iva mu ndimu, hakavamo n'amavuta yo kwisiga murabizi bya bindi bikuza imishatsi ukuntu n'amavoka aravamwo. Uwotundagura rero ntiyomara ibyo indimu zikora, ntitwavuga ngo duheze. By'ukuri indimu ni camwa kiryoheye ijisho, icamwa gifise akanovera kandi gikora vyinshi. Mu buhinga bw'ivyuma rero batudugirize, batumirire amate, batudugirize akaririmbo. Mu kanya turagaruka twongera tuca tunabakira kuri telefone. Mube muritegura, reka tubanze tubabwire inimero hanyuma mugende mugura amayinite canke muze kwandika mugira ico mubaza. Nimero guhamagara ni 66 83 33 66 83 33. Hanyuma kwandika message ni 71 68 ubusa 41. Muntu aciyaza aro yaragiye yaciye agenda yaraje. Turasubiramwo kuri message ni 71 68 ubusa 41. Rero bo tudugiriza akaririmbo mu telefone ntitureka kukwakira. Ego acu nkuko twababwiye yuko ubu turashobora kubakira nimba ufise icyo ugomba kubaza cyangwa icyo ugomba guterera ku ndimu. Ni 66 ni guhamagara 66 83 33. Message naho ushobora kwandika message ngufi kuri 71 68 ubusa 41. Tugaruke rero mu byiza kandi bindi nko kuvyerekeranye n'amagara. Twababwiye yuko indimu zikoreshwa mu koza, mu gukurako ubudorofiya haba ku mpuzu, mu maravabo n'ahandi eka ku meza. Rero tugaruke no kuvyerekeranye n'umubiri nawo w'umuntu. Vitamine irimwo ahanini ni vitamine iba yiganje niyo imwe ni ikaze, vitamine yitwa vitamine C. Iyo vitamine C nayo ntija ihara mu ndimu na rimwe. Uraheza ukayikoresha mu mubiri. Iyo uyikoresheje umubiri urakura, ukongera ukikingira. Igishimishije muri ibyo nuko tuyisanga mu bifungurwa byinshi. Iyi vitamine C hakaba harimo nk'imboga mbisi nyinshi. Izo mboga mbisi usangamo vitamine C harimo ni tomate, hakabamwo ni piripiri, hakabamwo n'inkere. Kandi inkere nazo nyene murazi ko ari nyinshi, ziri ubwoko bwinshi. Ziya nkere zo mw'ishamba tuzi ni Bujumbura nako mu Burundi. Hakaba na za zindi zose n'amaheze yose ari mu bwoko bw'inkere. Urumva n'ubwoko bwinshi. Iyo tuvuze inkere rero cyumva yuko bivana naho uri muri Aziya haba hari inkere nabo zisukwabo. Urumva nkuko nabibabwiye ko hanze hariyo ibitegwa byinshi twebwe tutararima mu Burundi. Byari bikwiye ko navyo nyene biza mu Burundi tukabigerageza. None nkeka atabaraza atabarabibamwo ngo bagende
nko muri Aziya bashobore gutembera. Nk'ubu abagronome bo mu Burundi bari kuza barafata ingendo bakagenda hanze aho hakunze kuba hari uburimyi buteye imbere, bagasuma ubwenge hanyuma bakagaruka bakagerageza ibindi bitegwa bishasha. Kuko ibi vy'imiti yose tugenda twivuza aha muri farumasi, aha haruguru muri farumasi, iyo yose ntimwibaze ngo bayikura ahandi, bagenda bayikura mu bitegwa, ugasanga bafashe ubushaza babuvanze n'ibiharage, ico gihe bobo biciye mu mashini bikaza bimota ukundi kubera baca bashiramwo n'akandi kantu. Abazungu murazi ko batoroshe, bikaca biza nyene biri ku rundi rwego, ku yindi mpemu, niko bahora babivuga. Ariko ugasanga ivyo bayikoramwe iyo abatuvyihereza gusanzwe biba vyoroshe, haba harimwo kwivuna inzara, hakaba harimwo no kwivura. Ntimurumva ko impene kubera canke inka kubera cane cane impene nizo ziri mw'ishamba zirya n'ibiti zirarya. Rero bakubwira ko impene kugira ubone igwaye ari kibazo, sinzi ngene biba vyagenze, burya bifungura vyivura. Natwe rero ibifungurwa bitaradushikira, bataraza gutera ngo twumve yuko bihabaye Bujumbura canke i Burundi, biba bigoye. Ariyo mpamvu babituzanira mu miti tukabijya nk'umuti. Ariko iyo aba twariko turabifungura nyene tubifungura, twobijya tukirirwa tugahaga, hanyuma bikongera bikatuvura. None ivyo barima hariya hanze tubijya nk'imiti, ico gihe ukiriye nk'umuti kabara akantu gatoya kari mu tunini dufundikiranye canke bakagiguha mu rushinge ntunahaga. Niho rero bitandukaniye. Nayo ubundi urakirya ugahaga uwo munsi ukirirwa umeze neza, hanyuma kigaca kikuberamwo n'umuti. Nuko vyogenze. Igishimishije rero tweko turakubwira nuko tuyisanga muri vya bifungurwa twababwira. Aho rero hakaba harimwo na yandi munyene muri ivyo bifungurwa twagiye turababwira. Twe tumaze kubabwira itomati, piripiri, inkere, na nyandimu irimo. Urugerero rwa vitamine C dusanga mu ndimu ruvana n'ibintu byinshi, nk'akarorero canke bikavana n'akarere iyo ndimu yari itewemo. Sinzi ko muravyumva mwebwe. Umusigati, nk'ubu tugiye gutera imisigati, umwe akagenda agatera imisigati mu Rutana hariya muri Sosoma, kandi murazi ko imisigati bayo. Uyundi akawutera i Bujumbura ha mu Gisagara, uyundi akaja kuwutera mu Cibitoke ca Rugombo. Je ndetse kukubesha, urashobora gusanga yarimwe nko mu Cibitoke ca Rugombo ari isosa gusumba iyi Bujumbura. Ahubwo iyi Bujumbura bivanye naho wawuteye, ugasanga indani noneho haje y'umuheha nka kujya kumugana. Ariko mu Rutana naho ugasanga wa musigati nyene, urumva yuko twawukuye ahantu hamwe tutwara nk'imbuto, ugaca usanga nyene urabishe cyangwa ugasanga uraryoshe. Nibi rero vy'indimu nuko bimeze, bivana n'imisozi. Ico kimwe n'umwimbati nyene tugenda turima, bakakubwira ngo urya musozi ni nkuko uzoza kumva aba bari mu Gisagara bakubwira ngo amavoka yamugwa mu ntara ya Gitega mu Kirimiro ngo abaryoshe. Ivyo ntawe wabiharira, canke ukaza wumva ngo ingano z'Imwaro gutyo zimeze neza, cyangwa ukaza wumva ngo imicungwe ya hariya mu Kayanza canke ibitunguru canke vya biraya vya Ruhengeri biraryoshe. Mugabo wakira ikiraya ca Ruhengeri caba mu Kayanza ukaza kugitera Inyanza raki ugasanga kirabishe. Nuko rero babitandukanije, bivana rero n'akarere ico camwa cakuriyemwo n'ingene kiba gihiye, mbere naho kiba giherereye. Nuko rero ibintu bigenda bitandukanye, mugumenye yuko biba ari bimwe. Mu bihugu rero bimwe bimwe bisabwa ko umugabo afungura nka miligarama 100 za vitamine C ku munsi. None ivyo mu Burundi birahari. Se mwumvise ko tuzisanga mu bintu byinshi,
harimo itomati piripiri n'inkeri muri ivyo bingahe ugasanga nta tomati wiriri uragiye ku botike uhitanye amamesa ugomba ugacuhitana n'agatunguru tomati kubera zazimvye ugacuzireka ukacumara indwi ukakopora n'iyindi na zibiri nta tomati uri kandi uzi yuko wamaze kumva ko itomati irimo ya vitamine ubukeneye kandi umubiri muri rusange wategezwa kuba ukeneye vitamine no ukeneye nako vitamine amagarama 100 ya vitamine ku munsi kugira ngo umubiri w'umuntu ube umeze neza ariko ugaca usanga ntacyo turose nyene ucumva yuko umuntu apfa gute umuntu apfa umukeno ugasanga ivyo ariko arajya wewe abona umenga arahaze ugaca ufata rero nk'ibijumbu kubera ubu nako navyo nyene bisa n'ivyazine ugaca uvyamako yego ibiri mu bijumbu wabirose mugabo ibiri mu itomati ntavyo warose ibiri mu ntore ntavyo warose nico gituma umuntu bamuhanura yuko mu ndwi ivyo afunguye uno musi turi kuwa gatanu ejo ntibibe ari vyasubira ariko biratandukanye n'ibiharage je nabonye umuntu ashobora kubirya imisi yose mukakaza aracanga n'ivyo zarashiramo ibiharage erega urya ibiharage urya inyama ntagukanga kubera bimwe biri mu nyama mu biharage ni bya bindi nyene muga inyama nayo ngira ni kubera ari VIP rero turi ku ndimu rero dusaba kuyifungura neza buri munsi nimba ushobora kuza urakira agapande k'indimu ukaza urashira mu ndya benshi rero bagaca bakubwira yuko indimu ngo yankiriza umushishito mwumve yuko indimu itankiriza umushishito ahubwo mwebwe ni bya bindi muhora mugira by'ama exe ni kurenza we kumva ngo indimu ngo iravura ugaca yakira ukayihereza hari igihe utaba wanariye neza ikija muri wa mushishito nyene igahurutura kubera indimu iyifisemwo rero twa tuntu bita antioxida bya bintu nyene wumvise bikata y'amayirema ajya rero agacaza rero aho kuvura indwara kubera wavyihaye utanariye utiyumva ko wariye neza agaca nyene agarukana hari ibintu byitwa amaefe ingaruka nizo zica ziza kuko indimu ntiwategezwa kuyirya utariye n'ubundi indimu nimba uyiriye utariye uno munsi sawa mugapana kuyama ko usanga yakwankirije cyane rero twagumye tuba tumirango mu telefone canke tuganire rero reka dukomeze ikiganiro cacu ntimwibagirwe ko ari radio Uhuru isamiranira ku 104 turi ngaha mu Kinama kandi n'ubundi muje kuturamutsa ntitubankira muraza muze muraturamutsa tube abagenzi murumva ko tubabwira ibintu bitari biki ibintu kandi vy'akamaro rimwe bavuga yuko umuntu apfa umukeno nyene urapfa umukeno nyene uko nyene ugasanga nyene ivyo turiko turakubwira ntushobora kubironka ariko uze winanate urabe yuko vyogenda neza rero indimu ni camwa camira hejuru gifise ibintu byinshi bitandukanye twagiye turababwira ko gikorwamwo n'amavuta yo kwisiga ukisiga indani n'inyuma bigahindura amavuta y'imishatsi ikiya yo kwisiga yo guhindura imishatsi n'ibindi hakaba rero ivyo byose bikaza bikuha ya vitamine C iyi vitamine C rero twagiye turababwira icikora mu mubiri w'umuntu igenda igakomeza ubwirinzi bw'umubiri mwarumvise ko haba harimo abasirikare b'umubiri kandi umubiri nawe ukabugizwe n'ico bita amaserire n'uturemangingo utwo turemangingo natwo hagati yatwo haba harimo ibintu bita amafibre arico gituma umubiri ucuza ukiyubaka neza aho rero turiko tuvuga ku musoso canke ku nyama canke ku mitsi indani naho nyene
iyo vitamine ikaba ikenewe n'amagufa. Nta kuntu wokomera inyama ngo igufa rigware. Ni systeme rero immunitaire y'umubiri muri rusange, murumva yuko harimwo inyama n'amagufa n'amaraso byose. Ni systeme rero y'umuntu muri rusange. Igacifasha ikogwa gico bita collagene. Collagene, iyo nayo collagene, iyo umuntu afise collagene nziza usanga afise urukoba rwiza. Urukoba umuntu amaze kubona yuko hariho umuntu usanga agira urukoba rwumagaye canke ruriko iminkanyari ukuntu kandi ataranasaza. Kiya gihuzo cumenya yuko ya systeme immunitaire, systeme y'ubwirinzi bw'umubiri ibigizwe na ya maserire, ikabigizwe na ya mafibre, biba byagiye birasaza bigasaza. Rero kugira urinde yuko ayo maserire asaza, kuko umuntu muramaze kumva abantu barambye, hajya sibo baba barambye gusa, ahubwo amaserire y'imibiri yabo aba yankiritse atevye. Kuko iyo amaserire yawe y'umubiri twaturemangingo twababwira tugiye gupfa n'ingoga naho bukiri umwana, umubiri wawe ucutangura kuba faible, ugenda asubira inyuma. Hahandi uzobona umuntu w'imyaka 20, 30 canke kugera ku 50 yaramaze gupfa. Ico gihe ntutuvuge ngo yashaje, oya, ahubwo icyashaje ni ibigize umubiri wiwe. Indimu muca mwumva yuko nayo ino vitamine C iza gufasha iyo systeme murumva gushira ikintu muri systeme ni kukishira indani kiba gifise ico bita, dufatiye kwivoka riri muri systeme. Ivoka rigizwe n'ikibuto. Ivoka reka dufate ko ikibuto ari igufa, hanyuma ujya musoso dufungura ugacuba inyama nyene. Inyama y'umuntu irabaho umubiri, hanyuma tugaca dufata igishishwa c'ivoka naco yuko kiba kimeze nk'uru rukoba dufise. Ivoka iyo ryankiritse inyuma uca ubona canke ivoka iyo nk'inyoni zaririye canke ryaboze urirabira inyuma. N'umuntu rero iyo atamerewe neza, muganga we wabazi kubiraba ubwo nyene akuravye nko mu kiganza, murumva ko mu kiganza naho ari nk'inyuma ku rukoba, arakubwira ati uyu muntu mumumpimire ashobora kuba atagira amaraso. Ruguru naho babandi bajeje kugendereza ngo n'abanyamageza arakuraba ukazamva kubwiye ngo wewe ngo wararishana. Nibi rero ku muntu yagiye arabura ano maserire, yagiye aragira apfa ntarondera ibifungurwa nk'indi mungu yarayihereza ngo aronke vitamine C, mwumvise ko imufasha kugira systeme immunitaire igaruke, kugira ngo rwaruko bagongerera ugaruke rumere neza. Ugaca usanga akubonye inyuma urukoba gumaganye naho wisiga amavuta, mu mwanya ugaruka kuba umenga wagadutse. Ntuce umenya yuko ukomeye, wewe ukiyumva yuko umenga urakomeye muri uwo mwanya. Mugabo abantu bakuraba bakabona umenga utwiso dusigaye mu kinogo ukuntu. Yakuraba uri kuramuraba gutyo, yakuraba mu jisho indani, wewe akakubona yuko ijisho umenga riri faible. Wamumenga ni gitoke baranduye nikirapfa, mugabo kubera imizi yacu itari mwivu carabye kuraba ko kw'amashami y'igiti ukuntu nka kujya worandura nk'urutore ugomba kuja kurutera mu mwonga hariya hirya, mu gihe utararubadika ugasanga amababi yago arajondama. Umuntu nawe iyo umuravye yamanuka ungene umenga ararushe, ariko ntararyama ngo ubone ko yagiye mu bitaro, mugabo hajya bariko yankirika ya maserire. Aya maserire rero mu gihe yagiye arabura ububwirinzi bw'aya mavitamine C canke n'ayandi mavitamine, usanga umuntu yabaye faible mwaka 1, 2, 3 agera mu 10 yamaze kuba mutama. Nuko rero usanga bimeze. Rero iyi ndimu irafise ivyo bita mu gifaransa propriété antioxydante. Iyo nayo
ni ya yindi tweko turababwira yuko ya maserire asaza. Uko amaserire asaza niko umuntu nawe nyene atera asaza hataragira. Rero ya maserire akurinda ibi bita antioxidant. Mwumvise oxida ni bijya bintu biterwa n'ibintu tugenda turafungura canke bikizana ugasanga wafunguye inyuma y'amasaha 2 ntiwigeze wongera kunywa amazi ngo umushishito wongere woge, kuko umushishito nyene imeze nk'impuzu kujya uyibona cyangwa umeze nk'isafuriya. None isafuriya wayicumbyemo ugeze gusubira guteka nturinda kuyoza. Umushishito nawo urakenera yuko imbere yuko ufungura ibindi bifungurwa, imbere yuko uza gufungura basi dufate ko ufungura nk'ubu uza gufungura saa moya y'ijoro, byasaba yuko 11 basi wihereza agakombe k'amazi hamwe bya bifungurwa mu mushishito bitari bwaheze kwiyoza ngo bigende nyene bigubwe neza bibise bishasha. Ariko benshi baca bakunda kunywa amazi bagize ntebe ariko barafungura, mugabo si vyiza kuko baba bariko bagira kwa kungene bagerura ibifungurwa. No kuvuga umushishito ntubifata neza iyo uri kurabisya, ni ngombwa yuko urindira umushishito ukabisya kujya nyene byari bikiryoshe nyene wabijya wumva biryoshe mu kanwa, hanyuma inyuma y'amasaha 2 ukihereza amazi. Umushishito wahejeje gusya kubera ukiwuhereza umeze nk'imashini igisya ibigori. Uriye umushishito utangura ni nka kungene abana bagenda bafata amajojo utuntu nyene dusanzwe. Umushishito upfa kumva yuko ushizemwe akantu uca utangura gusya. Rero kandi usya umwanya uri hagati y'isaha n'isaha 2 bivana n'ibintu uba wawuhereje. Arico gituma umuntu atategezwa kujya nyene ngwinda ibumbure, ahubwo yategezwa kujya ibintu bikeya mugabo vyiza bimugirira akamaro. Ntivyasaba yuko wakira ibintu byose ngujye, ahubwo warukiye kujya bike bifise akamaro kamara ivyo umubiri wawe ubukeneye. Rero iyi antioxidant iri mu ndimu niyo iheza igaciza igafasha kugwanya ikagwanya ugusaza. Uzurabe ibi by'amaoxide canke mu Kirundi ingese, iyo zije kucuma haba ku mwango canke hamwe tuja kwihandurira muri water closet nako muri wese reka ndahavuga uko ukunda gusanga ahantu hatarukira utuma tumwe tw'umwanda mutoyi kucuma kigenda kija ko ibintu byitwahuye ingese, hanyuma mu myaka nk'itatu ukazusanga caboze umwanga usigaye ku gasi. No ku muntu nuko bimeze. Iyo uri kurihereza inzoga ukakira za savana ugakubitamwa za rahatanga wizi n'utundi twishi, indani munda harazayo tuyadusigarira. Rero tugenda turajamwo tw'imyambiro bagenda barashiramwo. Ico gihe urumva utakiriye nkutuzi ngo uzurashiramwo nko mu kadimu uza wihereza ngo y'amaoxida tujya bijya bifunga n'abantu nka za Amstel n'ibindi, urumva bagenda bavyihereza kenshi. Wamubwira uti w'amazi cyangwa n'indi mu ntayarabe ngo birabishe. Ico gihe indani mu mutima nako mu mubiri biragusigira amaoxide canke amaoxidant. Rero iyi ndimu muri iyo ifise antioxidant, no kuvuga ngo bigwanya bya bintu biri mu mubiri. Indimu kujya twavuze yoza muri lavabo canke koza ibindi bintu ivyombo, igafasha koza ivyari byo byose no mu mubiri w'umuntu niko iza kubigenza. Ico gihe uca wumva umubiri yuko woga, hanyuma y'amaserire agize umubiri yayandi agize systeme immunitaire mu budahangwa mu bwirinzi mu basirikare mu mubiri, uca wumva yuko biheza bigaca biza birasohoka biciye mu mwanda mutoyi, bimwe bigaca mu iyashu ibindi bikagirana. Umubiri uca usigara umeze neza, umuntu akagira akabombera ku mubiri, akagira freshere nkuko bahora bazivuga, akongera y'amaserire yiwe akaguma akomeye. Ico gihe
ni babandi usanga baramba ukavuga utujya mu ntaratagasi ntabwo atagatishijwe nuko afungura ibintu bya danje usanzwe bizi ko no mu isoko bizimbye mukaba kuba bizimbye si cyo tumusaza oya ahubwo ikintu gituma umusaza cyane ni ya maserire apfa serire zimaze kuza ziragabanuka babasirikare mu mubiri hari igihe batabagikora cyane batagikora cyane barahereza baratuma igitigu kitagiyungurura neza ibyo wariye wabiremereje uri kuranwa uri kuragirante amafyigo nayo nyene ni kwa kundi ucu usanga systeme y'amafyigo agenda hingura bimwe cyo kimwe n'umwanda muto igaca usanga mu nda mu kiziba c'inda iki byose nagomba ndababwire ko umubiri w'umuntu umeze nk'imoteri imoteri ipfuye akantu kamwe honyene kuri umyiburo imoteri irashobora guhagarara n'agatsinga kikuye ko ahantu bigahagarara none kubera ko abantu batumva yuko iyi systeme immunitaire yo bimeze nk'imoteri yabuze amavuta nyene yo kugira ngo byorohe bigende neza menya rero yuko ino ndimu nayo yo bari nk'amavuta tugomba dushire mu moteri kunda kurya indimu ariko wumve yuko utocuyita ko ngo nuko bimeze uko genda urafata duke ari utuzi ushira hejuru y'inga kwa kungene wakira akamanyu k'indimu ukajojuteza hejuru burya tujya nyene dukeya ugenda ushirayo ku munsi canke ukasiba rimwe canke ukagirana birakugirira akamaro apana kwakira indimu ngo urayinyoye uko nyene ngo wakira uno munsi urayinyoye ejo uranyoye wewe urafise icyitwa dose iyo mu cyongereza bavuga ngo iki kintu wagize icyo bita overdose uba warengeje urugero ni nka kujya umuntu yumva ngo inzoga iraryoshe canke ibifungurwa biraryoshe akaca yita ko ngo nyongera yindi canke ibifungurwa nyongera ibindi kubera ubonye bihari canke kubera ubonye ufise amantuzeye kubera ubonye ufise amakigabasha amahera yo kubigura ugaca uvyitako bica bikwica rero iyi systeme immunitaire ntuzeye indimu zizana mwari mukwiye nayo kuyumva ikindi kiza gukurikira n'igiki nuko indimu yifatanya n'ivyerekeranye n'igubwa y'ivyo tuba twafunguye ico bita enalier pour la digestion mu gifaransa ivyo rero kubera harimwo ico bita acide strique ni woyimbaza mu kirundi hariho byinshi tutagenda tuvuga mu kirundi harimo acide strique iba mu ndimu iyo nayo muca mwumva ko ari igufasha kugira ngo habe mu byerekeranye n'igubwa kwa kungene ufunguri ibifungurwa bigahoka ntibikumerere nabi rero maze kubona ufunguye ibifungurwa mu gihe cyanyaco ndakubwira nimba wamenyereje gufungura saa sita hagati ya saa sita na saa hindwi ugaca ufungura saa munani ico gihe urumva uba wahinduye amasaha yo gufungura iyo bikumereye nabi ico gihe rega ntubugwaye nukuvuga ntuzeye umushishito wawuhinduriye orere nimba ufungura hagati ya saa 2 na saa 3 ntiwategeza kurenzaho mwijoro nimba ufungura hagati ya saa 6 na saa 7 ntiwashobora kurenzaho iyo biguhindutse benshi bacakubwira ngo wagwaye hari nabo bihinduka akajya saa 6 akongera akajya saa 9 akongera akajya saa 11 no kuvuga ngo uriye usanga bayita yandugwe bayita sécrétion d'adrénaline yamaze kuzana tujya tunuzeye mu mushishito ugaca usanga yamaze kudushiramwo twakoze ntituraheramwo ugaca wongeramwo ibindi cyagiti kigaca kizana n'iyindi n'ubundi ikaza yiyongera isukamo no muri ya yindi yazana ubwa mbere ica no kuvuga iyo riye mu bihe bitandukanye ukaguma ujya igitigu kiratinda kigacanganya kigwa mu madoze gitanga cyo kimwe n'amafigo ugaca usanga rero ya ngwara igiye
kuca iza mu mubiri wose ya acide yitwa secretion d'adrenaline ukunda gusanga noneho uramaze kubibona n'indugwe iba iri ku gitiyo ijya rero niyo ituma habamwo n'ibindi bigenda vyisesa mu mushishito mu bifungurwa bikivanga hanyuma umushishito ugacusi rero mu gihe usanze iyi bita acide citrique yabaye nyinshi canke ikagabanuka canke n'ibyo bindi bikaba bike canke bikaba byinshi vyategezwa kuba biri kuri dose imeze neza imaze kuba overdose ni surdose bica bigorana ingene umubiri uvyakira rero byinshi bigenda bidushikira hariho byinshi umubiri uba wananiye kwakira bigaca vyexplosa ni kujya wakiriye nk'agapurizo wategeza kugashiramwo nk'ikiro canke iritiro y'amazi ugaca ugashiramwo iritiro zibiri niwumva yuko koca kameneka erega n'umuntu uko rero ndabona yuko akanya gasa nakagiye uno munsi navuze vyinshi ariko mwumve yuko indimu zifise akamaro kanini cyane mu vyerekeranye no kuregira ico bita calcul renal Calcul reno ucamva yuko haba harimwo nibi vyamantuze les reins amafyigo gutyo n'amafyigo ego nibindi haba harimwo n'ama desinfectant nibindi vyinshi aha novuga sinova ngaha rero iyi vitamine C rero muyirondere cyane muri iyi ndimu ariko ntimugire bya bindi vy'ama overdose ama surdose mwoba mukoze amakosa mu mubiri abenshi turahemukira umubiri hanyuma mu nyuma ugasanga umugabo agize ikibazo afise abana jana ku ishuri amahera wojanye ku ishuri wogiriye neza umwana ugasanga wamaze kugwara uri kuyajana muri pharmacy si vyiza rero kwiyica bagenzi mureke kwiyica ahubwo nimufata ibintu ku rugero rwiza inzoga zirimwo imyambiro mubone iteye amakenga ari ngombwa mukaziheba rero nizere yuko mwadutahuye mwari kumwe na ndi kuri iyo Merance ikiganiro kigarukira ngaha ariko imbere yuko kigaruka imbere yuko tugiheza reka ino message imwe twarose tuyibasomere bavuze ngo bene data shalom ndabibarize ati ndashuha mu birenge no mu biganza cyane nokora iki ngo nkire ikindi ndafise ibintu biguma bisuma mu nda cyane nokora iki ngo nkire nko kubyerekeranye mu bintu byo gusuma mu nda ukabanza ukagenda kwa muganga ukaganira na docteur wagomba ukarondera ukashikira umuspecialiste cyangwa umugeneraliste niwe ahaza kiyumvira ati none uno muntu agwaye inzoka canke gwaye iki agaca kwandikira imiti agaca guha rendezvous yo kuzogaruka kumubwira ingene byagenze ibi navyo byo gushuha navyo nyene ni kwa kungene ni kwa kundi nyene ugenda ku muntu abirimwo kuko nimba umuganga kanaka atabishobora arakoriyanta akakubwira ati genda hahandi ico gihe bakwandikira imiti idakoze barakujana no kuyindi si vyiza rero guca ufata ico ufise ayo makenga ufise ngaho muhira ngo uyagumane wumve ngo nashushe mu biganza canke mu birenge utabihorana menya yuko hari ikintu kiko gihinduka muri wewe uyundi munsi utabigize kare nk'ubu uciye usanga ari kanseri yaje nawe kandi kanseri urabona igifise ibimenyetso barayivura barayikinga mugabo nturindire yuko bizana ikindi kintu ufise amakenga ku mubiri wawe irukange kwa muganga kuko muganga yize ivy'umubiri w'umuntu niwe amenya ico yogushirako hanyuma mu nyuma ugasubira nimba kurangiye hagati muri farumasi ahantu ukakihereza ku rugero yakubwiye hanyuma ugasubira ukamubwira uti vyahindutse canke ntivyahindutse nuko bimeze rero nizere yuko twakoranye neza yari jewe ndi kuri yo Merance mugirirwe neza muhezagirwe